Murakaza neza kuri Ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bitanu vyerekana yuko Imana yagutoranije kuzoba umukire. Ibimenyetso ngiye kukubwira nuko ni wasanga ubifise, nuko bize bitebe bitebuke uzosanga bamaze kuba umukire kuko azoba ari isezerano ry'Imana. Ariko mbere ko dutangura n'iki kiganiro, reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Mbega wowe barigeze bibaza iki kibazo ukibaza uti mbega Imana yarantoranije kuzoba umukire? Hari abantu babiri batangurira hamwe, bose bakatangura bafise imyaka imwe, bose bagatangura bakora neza cane, bose bakagerageza, ariko uko imyaka igenda iragenda ugaca ubona umwe agenda aratera imbere mu gihe uwundi aguma mu bukene. Mbega n'amahirwe canke hari ico Bibiliya ivuga kuri ivyo bintu? Uno musi nuko tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bitanu vyerekana yuko Imana yagutoranije kuzoba umukire. Ariko ndakwinginze ntuhite wiyumvira yuko tugiye kuvuga ivyiyumviro by'abantu, oya, ahubwo tugiye kwigisha twisunze ijambo ry'Imana, turabe Bibiliya ico ivuga ku muntu yahaye ubwenge, ikamuha umugisha, ikamuyobora mu nzira y'iterambere. Ariko nimba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri Ukuri ku mafaranga, nuko ukora sabone ngaha kuri Ukuri ku mafaranga kugira ngo ntuzoze uracikwa n'izindi nyigisho. Kandi ndagusavye ugumane nanje kuva ku ntango y'iki kiganiro gushika ku mpera, kubera ko ikimenyetso ca gatanu nico gitangaza abantu benshi kandi nico gishobora guhindura ubuzima bwawe ku mafaranga n'ubuzima bwawe. Hamaze nako ndagushikiza bino biganiro ni Iterambere Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro dutangurane n'ikimenyetso ca mbere gishobora kukwereka yuko Imana yagutoranije kuzoba umukire. Rero ikimenyetso ca mbere ni mu gihe uri wa muntu ukunda gukora kurusha ukurindira guhabwa. Mbega urazi ko abantu benshi basenga Imana bakayisaba ngo ibahe ubutunzi, ariko bakibagira ko Imana ikunda abantu bakora. Hari abantu bavuga bati Imana niyabishaka nzokira, ariko bakamara umusi wose ata kintu na kimwe bakoze. Ariko Bibiliya nuko ivuga mu Migani igice ca 10 ku murongo wa 4, haravuga ngo ukuboko kw'inyabute kurazana ubukene, ariko ukuboko k'umunyamwete kuzana ubutunzi. Mbega urabona ico uwo murongo uvuga? Ntuvuga ko ubutunzi buzanwa n'amahirwe, ntuvuga ko ubutunzi buzanwa n'amasengesho yonyene, oya, uvuga ko umwete mu kazi ari kimwe mu bintu Imana iha umugisha. Reka dufate akarorero. Abantu babiri baronse akazi kamwe, umwe agakora vyitondeye, akabikora yubahiriza amategeko n'umwanya, kandi yamashaka kwiga kugira ngo ateze imbere ivyo bintu. Mu gihe uwundi nawe wa kabiri ahora atevye ivyo akora, ntakunda kongereza ubumenyi, kandi akora ivyo ategetswe gusa. Mbega muri abo bantu babiri ninde ashobora gutera imbere? Akenshi n'ubu muntu yize gukoresha umwete, kandi akaba ari wa muntu yiga. Nico Bibiliya yigisha. Imana ishobora kukugururira imiryango, ariko umuntu ategerezwa kugira umwete wo kwinjira muri uwo muryango. Abikorosayi 3 ku murongo wa 23 haravuga ngo ico mukora cose mugikorana umutima wanyu wose nk'abakorera umwami atari abantu. Igihe ukorana umwete uba utakorera umukoresha wawe gusa, uba uriko urakorera Imana, kandi Imana nayo irabona umwete. Ariko hari ikintu kimwe gituma abantu benshi bakora cane, ariko amahera yabo agahera ubusa. Mbega ni giki? Reka tukirabire mu kimenyetso naco ca kabiri. Ikimenyetso ca kabiri gishobora kukwereka yuko Imana yagutoranije kuzoba umukire ni mu gihe uri wa muntu uzigama kandi ugacunga neza ivyo Imana yaguhaye. Mbega urazi ko hari abantu binjiza amafaranga menshi, ariko bakaguma bavuga bati simbona amafaranga yanje yaje. Mbega ikibazo kiba kiri kwinjiza make canke baba batazi gucunga ivyo Imana yabahaye? Bibiliya iratwigisha ko Imana ikunda umuntu azi kubika no gucunga neza ivyo yamuhaye. Duca tubirabira hamwe mu Migani igice ca 21 ku murongo wa 20 haravuga ngo mu nzu y'umunyabwenge harimwo ubutunzi n'amavuta, ariko mu nzu y'ikijuju nta bintu biriyo. Mbega urabona uyu murongo uvuga ko umunyabwenge aronka amafaranga gusa. Uwo murongo uvuga ko umunyabwenge azi kuyabungabunga.
Abantu benshi bibaza yuko ubutunzi butangura kukwinjiza amafaranga menshi, ariko kuri nuko butangura kumenya kugucunga amafaranga makufisi. Reka dufate akarorero, umuntu arose amafaranga 50,000 agaca yamara yose, akayamara ku bintu bidakenewe, mu gihe ubundi yarose nk'amafaranga nyene 50,000 agaca abanza kuyazigama, agafata igice akarangura ibikenewe gusa, ayandi mafaranga nayo akayazigama. Mbega muri abo bantu babiri ninde afise amahirwe menshi kurusha uwundi? Muri abo bantu babiri ninde ubona yoshobora gutera imbere? Birumvikana uwize gucunga neza ibyo afise niwe yoshobora gutera imbere. Nico gituma Yesu yavuze ati muri Luka ku gice ca 16 ku murongo wa 10 yaravuze ngo uwizigirwa kuri bike aba ari uwizigirwa no kuri byinshi. Imana ntiyo ibintu byinshi umuntu atarabaye umwizigirwa kuri bike. Nimba udashobora gucunga amafaranga yawe makufisi uno munsi, mbega uwo kwizigira ku mafaranga menshi yobande? Tangura gucunga neza utwo tuntu duke ufise, niho Imana izotangira kukongerereza. Ariko hari ikintu kiruta gukora, kiruta no kuzigama, kandi nico gitandukanye umuntu asigara mu kibazo kimwe n'umuntu abandanya gutera imbere. Mbega ni giki? Reka twinjire mu kimenyetso naco ca gatatu. Ikimenyetso ca gatatu gishobora kukwereka yuko Imana yagutoranije ni gihe uri wa muntu ukunda ubwenge kurusha amafaranga. Mbega urazi ko abantu benshi biruka inyuma y'amafaranga, ariko bakibagira ikintu gituma ayo mafaranga aza kandi akabagumaho. Ico naco mbega wewe baza yuko bico bari icaye? Ico naco nuko ari ubwenge. Bibiliya ni ibisigura neza. Tugiye kurabira hariya mu Migani ku gice ca 4 ku karongo k'indwi, haravuga ngo ubwenge nibwo bwa mbere, n'ibyo utunze byose ubikoresha uronke gutahura. Mbega wewe umurongo urawumva? Imana ntiyavuze ati banza urondera amafaranga, ahubwo Imana yavuze ati banza urondera ubwenge. Mbega wibaza yuko Imana yabivuze uko? Ubaze ko yabivugiye iki? Yabivuze kubera ko umuntu afise ubwenge ashobora gukorera amafaranga, ariko umuntu afise amahera adafise ubwenge ashobora gutakaza n'amafaranga yose yarose kandi akayatagaza mu gihe gito. Reka dufate nk'akarorero, abantu babiri barose amafaranga ngana, umwe agacashira mu bintu vyunguka, uwundi nawe ugaca usanga acayajana mu bintu byo gusesagura, akayagura bya bintu bidafise akamaro. Nuko haciye igihe umwe amafaranga aba yariyongeye akaba yarungutse, mu guha uwundi yajanye mu bintu ataco bimaze, amafaranga yose aba yaracitse, aba yaraheze, atanimba asigaranye akaba asigaranye zero. Mbega ikibazo co bari amafaranga? Oya, ahubwo ikibazo n'ubwenge bwo kuyakoresha. Nico gituma tugiye kurabira hamwe nk'inkuru yo muri Bibiliya ivuga kuri Salomo, igihe Imana yamubaza icyo ashaka, nuko batigeze asaba ubutunzi, yasabye ubwenge. Duca tuza kubirabira hariya mu Baroma ba mbere ku gice ca 3 kuva ku murongo w'9 kugera ku murongo wa 13. Salomo nuko yasabye umutima w'ubwenge kugira ngo ashobore kuyobora neza ingabo. Kubera ingingo yiwe Salomo yafashe, Imana ntiyamuhaye ubwenge gusa, ahubwo Imana yaciye imuha n'ubutunzi, yongera imuha n'icubahiro. Nico kintu ngaha twokumva yuko gikomeye. Iyo usize ubwenge imbere, amahirwe yo gutera imbere ariyongera. Ariko hari ikintu abantu bafise bose, bakaba bafise umwete, bafise ubwenge, bazi no kuzigama, ariko bakaba bakigwana n'ubukene. Mbega wewe baza yuko vyo babiterwa n'iki? Hari ikindi kimenyetso gikomeye abantu benshi bibagira, nico tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Ikimenyetso ca 4 gishobora kukwereka yuko Imana yagutoranije kuzoba umukire ni gihe uri wa muntu ukunda kandi ukunda no gufasha abandi. Mbega urazi ko hari abantu benshi biyumvira yuko iyo utanze uba uriko uratakaza, ariko Bibiliya yo iravuga ibihishuye neza. Yesu niwe yavuze ati muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 38, mutange namwe muzohabwa urugero rwiza, rwuzuye, rutsindagiye kandi rusesekaye, niko namwe bazobasubirizamo. Mbega urabona, Yesu ntiyavuze ngo mubanze muhabwe namwe hama muce mutanga, ahubwo Yesu yavuze ati mutange namwe muzohabwa. Ivyo ntibisigura yuko umuntu ategerezwa gutanga ibyo afise vyose, ahubwo bisigura yuko umuntu afise umutima wo gusangiza no gufasha abandi aba ari ibintu vyiza. Reka dufate nk'akarorero, hari abantu babiri bashobora kuba bafise ubumenyi bumwe, umwe akaguma yibika ko byose, ntashaka kwigisha abandi, uwundi nawe akabafasha abandi
akabasangiza ubumenyi n'impanuro. Mbega muri abo bantu babiri ninde yubaka imigenderanire myiza kandi azoronka amahirwe menshi? Akenshi ni wa muntu afasha abandi. Nico gituma Bibiliya ivuga muri Luka, nako niko Bibiliya ivuga mu Migani igice ca 11 ku murongo wa 25 haravuga ngo umuntu atanga azoronanirwa kandi uwuhira abandi nawe azokuhirwa. Imana irakunda umutima ugira ubuntu, kubera ko iyo ufasha abandi uba werekanye kamere y'Imana ubwayo. Kandi akenshi Imana nuko uzosanga ifungira imiryango mishasha biciye ku kuntu twafashije abandi. Ariko hari ikintu kimwe gusa gisumba gukora, gisumba kuzigama, gisumba no gutanga, kandi nico gitandukanya umuntu agira imigisha irama nuhora yiruka inyuma y'amafaranga. Mbega ni giki? Nico kimenyetso ca gatanu kandi nico gikomeye kurusha ibindi vyose. Ikimenyetso ca gatanu gishobora kukwereka yuko Yesu yagutoranije canke Imana yagutoranije kuzoba umukire, ni kuri wa muntu ubanza gushira Imana imbere mu migambi yawe yose ugiye gukora. Mbega urazi igituma abantu benshi bakora cane, bakagira ubwenge, bakazigama, ariko amahoro n'umugisha nyakuri bikabura mu buzima bwabo? No kubera ko bashira amafaranga imbere bakayarutisha Imana. Ariko Yesu we yavuze ikintu gikomeye cane, duca turabira hariya muri Matayo 6 ku murongo wa 33 yaravuze ngo ariko mubanze murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ivyo bindi byose muzovyongererwa ku buntu. Mbega urabona Yesu ntiyavuze ati mubanze murondera amafaranga, Yesu yavuze ati mubanze murondera Imana. Ivyo ntibisigura yuko utegerezwa guheba gukora, oya, bisobanura ko ibikorwa vyawe n'imigambi yawe n'ingingo ufata byose biba bishingiye ku ijambo ry'Imana. Reka dufate akarorero. Abantu babiri bose bashobora gutangura ubudandaji, umwe nuko akora uko ashoboye kose, ariko ntiyitwararika ukuri, aratinya kandi arasesagura. Mu gihe uwundi nawe akora neza, akavuga ukuri, akubahiriza amasezerano kandi agasaba Imana ubwenge hamwe n'ingingo afata. Mbega ninde yubaka icizere kirama? Akenshi nuwubakira ku kuri. Nico gituma Bibiliya ivuga mu Migani 3 kuva ku karongo ka 5 gushika ku karongo ka 6 haravuga ngo wizigira Uhoraho n'umutima wawe wose, mu nzira zawe zose uje umwemera, nawe azorongora inzira zawe. Hani abantu benshi bibeshera, biyumvira ko kuba umukire ari gukoranya amafaranga menshi gusa, ariko Bibiliya yigisha ko ubutunzi burama bwubaka ubwenge, kukuri hamwe no kwizigira Imana. None mbega muri bimenyetso bitanu tumaze kubona, niki ubona kiri mu buzima bwawe? Mbere yuko dusoza, reka dufate umwanya muto dusubire mu ivy'ingenzi twize no munsi. None reka twiyumvire gatoya, mbega muri bimenyetso bitanu tumaze kubona nibihe ubona bimaze kuboneka mu buzima bwawe? Twabonye yuko Bibiliya itigisha yuko umuntu aba umukire kubera amahirwe gusa, ahubwo itwereka ko Imana ihezagira umuntu afise ingeso nziza. Reka twongere tubisubiremo. Icambere twabonye yuko uri wa muntu ukunda gukora kandi ukagira umwete. Nuko twaciye tubona mu Migani 10 ku karongo ka 4 Imana ihezagira amaboko akora. Ica kabiri naco twabonye yuko mu gihe uri wa muntu uzi gucunga neza, kuzigama ivyo Imana yaguhaye. Muri Luka 16 ku karongo ka 10 haravuga ngo uwizigirwa kuri bike niwe azokwizigirwa no kuri vyinshi. Ica gatatu naco twaciye tubona yuko urondera ubwenge kurusha amafaranga. Imigani 4 ku karongo k'indwi haravuga ngo ubwenge nibwo butuma ubutunzi buramba. Ica kane naco twaciye tubona yuko ukunda gutanga no gufasha abandi. Muri Luka ku gice ca 6 ku murongo wa 38 naho haravuga ngo gutanga no kubika kandi Imana ihezagira umutima ugira ubuntu. Ica gatanu naco ca nyuma twaciye tubona yuko ubwira Imana imbere imigambi yawe yose. Muri Matayo 6 ku karongo ka 33 naho haravuga ngo iyi Imana ari ya mbere mu buzima bwawe, irakuyobora mu nzira nziza. Ariko ndakubaza, mbega kuba ufise ibimenyetso bisigura yuko uzoba umukire ejo canke mu kwezi kuza? Oya, Bibiliya
isezerana yuko ubutunzi buza ku muntu wese mu buryo bumwe, ariko iratanga isezerano yuko Imana iyobora, iha ubwenge kandi ihezagira umuntu ayizigira kandi agakora neza. Nico gitandukanya abantu bubaka ubuzima burama n'abarondera inyungu z'igihe gito. Mu gice gikurikira tugiye gusozera kuri iki kiganiro n'isomo rikomeye abantu benshi bibagira, ariko rishobora guhindura uko ubona amafaranga, umugisha n'ubuzima bwawe. Mugenzi, uno munsi twabonye ko ubukire nyabwo budatangirira ku mafaranga, ahubwo ubukire nyabwo butangurira ku mutima, butangurira ku bwenge, butangurira ku kwizigira Imana hamwe no kwizera. Twabonye ibimenyetso 5 bishobora kukwereka yuko Imana iriko irakuyobora mu nzira y'iterambere, ariko ndagusavye ntugafate iki kiganiro nk'isezerano rivuga yuko uzoba umukire gusa atagukora. Oya, ahubwo gitwigisha yuko iyo dukurikije ingingo Imana yaduhaye mu ijambo ryayo, iba iriko iradutegurira ubuzima bwiza kandi bufise umugisha. Muri Yosuwa 1:8 haravuga hati, ico gitabo c'amategeko ntikive mu kanwa kawe, niho uzororanirwa mu nzira yawe kandi ukagira ishigwa. Mbega wewe muri bimenyetso 5 twabonye niki ubona ukeneye gutangurira kuno munsi? Ndakwingiza uvyandike muri komanteri, ndashaka gusoma iciyumviro cawe. Nimba ikiganiro cagufashije nuko kora like ugafata ni video ukayisangiza n'abandi kugira ngo bungukire kuri izi nyigisho. Kandi nimba utarakora sabone kuri Ukuri ku mafaranga, nuko ukora sabone ubu nyene kugira ngo ntuzocikwe n'izindi nyigisho zihuza ijambo ry'Imana n'amafaranga. Hamaje nako ndagucikiza kino kiganiro, Ntirama Pascal. Murakoze cyane kubana nanje, Imana ibahezagire. Tutosubira kubonana mu kindi kiganiro. Ciao ciao.